Iyi myiyerekano ikigamije ni ukwiyamiriza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, kwiyamiriza intwaro ya CNDD-FDD na leta y'Igitega ku mabi n'amahano atagira izina babandanya bakorera abarundi. Ni leta iguma yica, ibandanya kunyuruza abatavuga rumwe, ibandanya gutoteza, yangaza abarundi bagata bakomoka. Oko babarakora babaza nyabura kotonekara kotaraza orero muramwumva yari nyina ngo yawewe hati mbega mwananje we hati nyamara mwananje numbaririke kubabaje wama wicurigira. Chuti bagenzi namwe mutumviriza, uyu ni wa mwanya wacu kandi wo kuganira turaba ukuntu ibintu bigenda byidevelopa mu Burundi no mu karere. Muri nondwi twararonse ibakwe ryo kubona umukuru w'igihugu cacu yakigwa mu rwego mpuzamahanga, aho yaronse akaryo ko kuja mu nama ihuza ibihugu by'umwe bwa Burayi hamwe n'ibihugu by'umwe bwa Afrika, baganira nyene ukuntu bashobora gukorera hamwe no mu iterambere rirama. Kuwa gatandatu no munsi tariki 19 kwezi kwa kabiri, umukuru w'igihugu cacu akiri mu Birigi nyene niho yarabonanye n'abarundi bariyo. Tubona impande zibiri, uruhande rumwe wita ko batavuga rumwe canke bakebura leta nubwo tutazi context bayikoreramwo, bavuga bati bazoja mu ibarabara bamwereke amahano bera mu Burundi. Twabo twagerageje kugira ngo turakuru tumwakire nyene twumwereke akababaro abarundi bafise, amarira abarundi bafise, tukwerekane makungu yuko uyu muntu aje ngahari umuntu w'umwicanyi, umuntu afise amaraso ku maboko no ku munwa, kugira tubimwereke. Mugabo twarondeye turarondera aho ashobora gushikira, kuvuga ko ihoteli, nuvuga ko nugushika aya masaha nta hoteli twovuga barafata kw'izina ry'igihugu cy'u Burundi. N'abandi barundi benshi sinzi bashimye kuja kumwakirana iteka nk'umukuru w'igihugu. Rero turafise umukuru wa RENAP Burundi, yitwa Professeur Deo, aza kuducira mu ncamake uko abibona ko nawe nivyo akoramwo kandi abifitiyemo uburambe. Burundi igihugu ciza, igihugu canje umve washe zihe komera nzogusasira ruvuzo Burundi morose birenze Burundi usanizuba rizerutse Burundi ekusana yo kwiteke Burundi nzogusasira ruvuzo Burundi morose birenze Burundi usanizuba rizerutse Burundi ekusana yo kwiteke Burundi. Mushinga nahe Deo mwaramutse cyane. Amahoro? Ego ni impore turashima. Ni vyiza. Wewe agateka kazina muntu mu Burundi ariko aho bari mu Birigi bagiye mu ibarabara bishimikiza ko ukabona gute? Kintu kijanye nkuzenya n'agateka kazina muntu cyane kuri abo bene wacu bagiye mu ibarabara mu Birigi bavuga yuko ngo bagiye kwerekana akababaro ngo afise ngo kubibi ngo canke kuyonyangwa ry'agateka kazina muntu byabikorerwa mu gihugu cy'u Burundi, byo kaba bagombye kuvyerekana mu kwiyamiriza
kwiyamiriza urugendo rw'umukuru w'igihugu yafashe rumuganisha mu nama y'ubumwe bwa ntuza bwa buraya ihuza ubumwe bwa Afrika. Ko twe muri NATO Burundi ko tubibona ni ugukwegera ko kukuraze yuko iyo umwana yakosheje muhira agahungira ku mubanyi maze yagira gutya akabona abavyeyi biwe bitabiriye urubanza hamwe yatsindaro kubera amakosa yakoze, mwico gihe agerageza kuvuga ati kugira ndansamaze abanyakiriye bumve yuko ari ikibazo kikihari hagati y'uwanje n'abavyeyi y'uwanje, reka nje mwibarabara nigaragambye mvuge yuko ari bitagenda kugira babone yuko kuba ngiri iwabo mfise impamvu mfise igituma mbaye iwabo. So kubyo uvuga ko ari no kwidefanda berekana ko atakintu kigenda mu Burundi ko bawe barabaye mu Bubirigi kugira abe barahabwa indaro justement c'est exactement ça, ni kugira berekane yuko mu Burundi ari bitagenda gutyo rero kuko kuba bo bakihawe indaro nk'impunzi yuko bifise ishingiro kuko muri sanzwe ugiye kubiraba nibaza yuko Burundi burimwo abarundi bashika hafi miliyoni 12 kandi ugiye no kubiraba no muri abo bagize ntuzenya bavuze ngo bagiye kuyamiriza urugendo rw'umukuru w'igihugu, nibaza yuko twababonye amafoto yabo aho bari bashoboye kuja ku ntuzenya kwiyamamaza kubagiye bavuga ngo barasaba yuko ngo leta yoshiraho ngo amanuza amakondisiyo ari favorable kugira bashoboye kuba impunzi zohunguka. Ba abantu bari kurushi ubona neza yuko yari amafamiye runaka kuraze yuko iyo umuntu yakoze amakosa rimwe na rimwe akabona yuko ubutungane bushobora kumukurikirana arahitamo yafise uko abigenza ahitamwo guhungana n'umuryango wiwe wose. Ariko professor tureka tuvugana ukuri ajya amafamiye yose yagiye hariya niko tusazi ingene bashitseyo, si bose ari impunzi kandi si bose ari abapoliticiens kandi si bose tuvuga ari abanyeshuri. None ni bande bari mu ibarabara afite mu Bubirigi? Abari mu ibarabara ni bamwe mu bakwegera ko yuko bahunze totezwa ryoba rikorerwa abantu z'abanyepolitike, ariko ugiye kubiraba ni babandi nyene muri babandi bahoze batera akaduruvaye ko urimo uraraba nka ntuzenya nka Aime Magera canke ukaraba nk'umukuru wa ntuzenya wa MSD Ntuza Alexis Nduhije canke ujya muvugizi wawo murabaraba n'abantu kuva mu 2013 bahoze ari abantu bakantuza bakaduruvaye gusa mu gihugu bategeze bicara ngo batekane nimba abakora politike bayikore mu ntuzenya mu buryo bw'umutekano ntangere bakore politike yabo kuko nibaza yuko mugambwe wakora politike mu Burundi ntabwo yari MSD yonyene. Ndibuka yuko itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu yuko bafasha abapolisi ku Musaga barabakire ntuzenye n'inkoho. Ibintu byabaye rimwe mu mateka y'u Burundi aho umusivile canke uwita yuko ari umunyepolitike ashobora kugira ntuzenya kwaka ikigwanisho ingabo y'igihugu. Bisanzwe rero uravye akajagari kabakarangwa muri bene iyo migambwe nibabandi imisi yose bama bakenera gukamisha akajagari. Urazi yuko nk'ivyashitse muri muri 2015 byari ibintu byagabishijwe na Ntuza na Alexis Nduhije avuga yuko amatora mu 2015 yuko nta matora azohaba. Bisigwa yuko n'ijya migumuko yabaye mu 2015 aho abandi bitegura bavuga bati dutegura amatora kugira tuze tuje kwitoza dutanga umukandida wacu duserukira abarundi bahitemo uwo bifuza. Bo bavuga bati reka dukreye akajagari kugira tuzoshobore kugira ntuzenya kugakamisha amatora tuyaburabuze nivyaba ngombwa hari ibiganiro habe leta mfata kibanza gutyo habe amagaburanyama nk'uko benshi bakunda kubivuga. Rero kuba bamwe muri bo rero bofatiye iyo ngingo yo kuvuga bati bagiye kugira ntuzenya mu myerekano biyamiriza urugendo rw'umukuru w'igihugu ntibitangaje. Bazi yuko nka Ntuza nka Aime Magera avuga yuko avuga ntuzenya umugambwe SNL uramutswa umushinga amateka gatogwasa. Urazi byawo narabonye umenga SNL yaravyiyamirije ntabwo mwashimishijwe n'ingene yavyiyamirije canke nibaza yuko kubiyamiriza bari ivyo biyamirije ivyo bimaze imisi bica ku ntuza ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko kuri ntuzenya kuri rya audio yasohowe na Aime Magera ntaco barayivugako. Bari biyamirije mu vy'inyuma bavuga yuko bashaka kuba barakora n'imigwigwana iki n'iki, ariko rero ikunuza kuri audio ntuzenya yasohowe n'umuvugizi n'umuzenya n'umuserukezi wabo muri ntuzenya muri Europe ntabwo ntaco kugeza n'uno munsi ntaco barabishikirizako. Urumva yuko muri sanzwe ni babandi nyene bamye barangwa n'akajagari mu byo bakora byose nibo mu bisanzwe n'ubundi baje kugira kuko deja amatwa nsumira ari ikintu kidasanzwe nashoye kubona ku mbuga ngurukana bumenyi mu mantuza mu matwitter yagiye arahaca amatwa ansumira bavuga yuko mu bagiye kwakira umukuru w'igihugu Pierre Claver Mbonimpa aramutwa ntuzanya PRODH yuko nawe nyene yo barimo
hama ikindi naco kidasanzwe nuko aho abo bandi baja ku ntuzenya muri iyo myigaragambyo nuko uno munsi uwahoze ari ntuzenya buramatari w'intara ya Kayanza Manase Nzobonimpa nawe yashoboye gusubira mu gihugu c'u Burundi nyuma y'imyaka 12 ari mu buhungiro. Bisigura rero yuko abaja kwinuzenya kwigaragambya nibaze yuko nibaje bafise amadosiye ari particulier usanga amadosiye ari individuel ku muntu ugasanga bagomba kubikamisha bavuga bati bakagomba kubikamisha, ariko abandi bavuga bati twe nubwo twahunze twarahunze kubera ubwoba guterwa ubwoba ibi na biriya kubera ivyemwo biraba kuko byashoboye kuba ari bamwe bahunze kubera ubwoba. Uno munsi barimo barahunguka ku bwinshi barabona yuko kandi si nabo bonyene kuko hariho n'abandi banyepolitike batandukanye baramaze guhunguka. Ariko urumva rero iyo umuntu acafata idosiye yiwe muraba nk'umuntu akaca ashaka kuyigeneraliza ngo igere yuko ari y'abarundi bose mbo il joue grand perdant mu bisanzwe arimo arakina muri nuzamure esheke niniya kwa kwita swata niko bavyita. Hanyuma umwongereza nabati east or west home is the best. Turavye ubumwe bwa Burayi mu gutumira umukuru w'igihugu bwavuze uti ko bushimishwa n'intambwe y'agateka kazina muntu mu Burundi. Hanyuma tukumva ba Aime Magera n'umuvugizi wa MSD ku mubumbe w'Iburayi avuga ati hariho bafata abagore ku nguvu, hariho bwicanyi, hariho abantu bahohoterwa agateka kazina muntu ntabwo kameze neza. Nagira mbaze mbe mu Burundi bafise aba imfungwa za politike, icyo ni cyambere. Icya kabiri naco mbega Uburayi burashobora kutubera nka reference y'agateka kazina muntu kugira ngo twishimire cyangwa tuje no mubibara kwiyerekana. Burayi byogora kugira butubera intuzenya reference mu by'agateka kazina muntu kuko ego hari ibihugu bimwe bimwe bishobora kuba byodufasha, ariko muri rusangi uravye nk'intuzenya nk'ibikorwa byama byabereye muri Afrika cyane cyane amanuzenya intambara zama ziterwa ku ntuza ku bakuru b'ibihugu baba sekubwe ntuza kumirita respect puissance. Bisanzwe biragaragara neza yuko kutubera akarorero keza byogora kuko urazi yuko context dufata mu ivy'agateka kazina muntu byogorana kugira ntuzenya ibihugu tubihurize ko ibihugu vyemera dufate nk'ibijyanye na ntuzenya na homosexualité. Ivyo ni ibintu biri contre la culture africaine, imico y'abanyafrika. Ivyo nk'ivyo ntidushobora kubifatira kwa karorero. Ibijyanye navyo ni ukuvuga ngo imfungwa za politike nihe badapfunga abantu. Umuntu yakoze ivyaha agahamagarira abantu biwe kuja guturira abantu, agahamagarira abantu biwe kuja gusambura amabarabara. Wocu urera amaboko kuri leta ukacuvuga ngo kubera ngo birakorwa n'abanyepolitike ngo reka turera amaboko. Ivyo nibikunda nawe uravyumva. Nibaza rero yuko ibintu byo gukwegera ko ngo agateka kazina muntu naza yuko ataho tubusha kugwana agateka kazina muntu kuko 93 haragaragaye ingene ba defense agateka kazina muntu kuko gagaho nyanzo kwica umukuru w'igihugu ni nko kuba wishe musanza bamutoye bose. Ivyo ni abene igihugu baragusa bavuga bati no ivyo nibikunda yuko agateka kazina muntu gahunyangwa gutyo. Uno munsi umugwi severe urimo urakorera ku bantu bishwa ataco bazira bazira ubwoko bwabo bazira uko bavutse. Tududuriye ko abo mu bwoko bw'abahutu iri mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1972 imbere n'inyuma yabo. No munsi baravuga bati reka turabe aho bahambwe nk'ibinyamaswa kugira tubazure tuzobahambana iteka tubasubize muri ntuzenya muri dignité yabo. Bisigura yuko agateka kazina muntu karakurikiranwa uko bukeye uko bwije. Ikindi naco nuko uko umwaka utaje twama twabonye umukuru w'igihugu atanga ntuzenya grâce présidentielle. Ivyo byose byerekana yuko agateka kazina kugira abashe kuribera abantu mu bapfunzwe araraba ibyaha biba vyakozwe akuvuga bati aba naba ndabagira ikigongwe basubire mu miryango yabo. Akona agateka kazina muntu kubahirijwe. Ndibuka yuko inyuma y'igihe gitoya aramukijwe amabanga mu bagirizwa ivy'imigumuko mu 2015 nabo nyene bararekwe barasubira mu nyana yabo. Nubwo hariho bamwe bagiye baravyifatamo nabi bakasubira mu bivya bikorwa nyene bibi bigayitse tuma bihungabanya umutekano w'igihugu cyane cyane nk'abagenda gutega imitego ku mabarabara basanga barateze nk'abantu biviriye mu manza z'ubugeni canke kuganduka basanga babagavye ko igitero. Ivyo byagiye birigaragaza mu ntara za Muramvya muri Mwaro za Bururi
n'ahandi bigaragara rero yuko mu bisanzwe abo bavuga yuko bakeneye agateka donc baharanira yuko bavuga bati agateka kazina muntu kubahirizwe nibaza yuko agateka kazina muntu ko kubahirizwa mu gihe bahamagaye abanywanyi babo kugendera ubuntu bakareka yuko zabaraja mu bikorwa bituma inzego za leta zibashira muri yombi umva rero yuko babo bakibahamagara kuja gukora ibikorwa bigayitse abarona nk'unuza hari Rede Tabara usanzwe bavuga yuko rongowe na Alexis Nduhije bavuga yuko umaze gushirwa mu ntuzenya mu migwi y'abantuzenya y'abateroriste yiterabwoba bisigura yuko ntushaka kuvuga yuko uharanira agateka kazina muntu hamukaja gushaha imigwi iza kugahungabanya bisigura rero yuko mu bisanzwe mu bahamagaye abantuza muri abo bita yuko ari impunzi abita yuko ari impunzi za politike abita yuko zari impunzi zisanzwe mu bisanzwe tuvuga tuti twe tukiri impunzi byatugora cyane kugira tuba twovuga ngo twoja mwibarabara kwiyenzenza ngo tuge manifestation kubera ko byaratugora tunabonye dayo n'intuzenya na delegation ivuye mu Burundi twarabihimbarirwa cyane kuko twabona yuko hari icyizere cyuko tuzosubira mu gihugu cyacu ariko bo buri muraraba kubera yuko peut-être ubuzima barimo buraborohereza bararonka n'uwo mwanya wo gushobora kuvuga bati bagiye mwibarabara bakareka ibyo barimo bakaja mwibarabara kuvuga ngo biyamirize umukuru w'igihugu bisanzwe umukuru w'igihugu ari inzaza akavuga ati ndabakeneye kugira tuvugane tuganire bya biganiro basaba bakeneye kuzovugana nani ateza kuja mu bisanzwe mu mubonano umukuru w'igihugu yahaye abarundi bari mu Bubirigi no mu micungararo yaho kugira bamuture akaba bakira bavuga ico basaba ico bakeneye kuri leta yiwe mu mimba n'ivyo basaba byuko bakeneye yuko hoja amantuzenya de conditions qui leur permettent yuko bashaka guhunguka mu gihugu akagenda bakabishikiriza mu Rwanda akavuga bati se barundi ico tukwiteze ko niki nk'impunzi twahunze ibintu kuko abantu bahunze ibintu bitandukanye marveke hari n'abandi babifata nkaje kuko ngira ngo hari abo babonye yuko niyo bagiye kwiga mu Bufaransa uwo bita Fabrice yademye kutoke yuko hari abantu bagiye kwiga mu Bufaransa oyo yuko kuja kwiga barose boss baca bahitamo kuja mu ntuzenya mu buhungiro gusaba ntuzenya yazire urumva yuko nk'abo bantu baragoye kugiye ushoye kuba uri nka leta biragoye kugiye ushoye kuba ufata ikibazo cyabo umuntu yagiye muhi waba atangwa nimwe afise yamara kugera yagera kuko yayipfuza kugumayo peut-être yuko ashaka kubabona yuko ubuzima bwaho ashaka bwoba buteye imbere gusumba ubwo yararimo acha yifuza kugumayo urumva yuko ngo cyagenda avuga ngo ni impunzi kugira umwumvishe yuko yose yagize iryo bakwa ryo guhabwa ubuhungiro kugira ngo bawo mu convaincre mu geti garuka mu gihugu twubaka Burundi urumva yuko yama yose aho abandi babona ibintu uko byera yamaronda we byirabura bituma gumayo umva yuko biragoye kugira abantu nabo bene iyo mice y'abo abantu bashe kugira intuzenya kubabo batatu igihugu gishaka kuba cyoronka ingene gishaka kubafasha muga mu gihe uvuga uti ndafise ikibazo runaka catumye munga gihagaze ku mutekano wiwawe gihagaze ku ngorane wari ufitaniye n'igihugu muri rusangi kuko UNHCR yoyo irafise ukuntu impunzi ari yo yose irayakira nubwo wagwanye n'umugore bahitamo kuja mu ntuza kwakirwa nk'impunzi barakwakira wari akadeni k'umuntu kavuga ati misemo kuja mu buhungiro barakwakira ubwo umva rero bisigwa yuko abantu bose impunzi kuba impunzi n'ibisigwa yuko igihugu kitagifise umutekano bashaka kuri umutekano à titre individuel ugahitamo guhunga n'igihe rero ushaka kuvuga uti igihugu gifise umutekano muke dufate nka za Somalia za Centrafrique za Congo n'abantu uhunze bavuga ati je ndi mpunzi ijiva ngaha batera bakwata kubera yuko bazi situation sécurité isanzwe hari ingene imeze mugaze mu gihugu ntuza nk'u Burundi muri ico gihe bamaze kuraba bagasanga abantu baratonda ku kivu kuri kwamye neza yaho n'amashirahamwe atandukanye ndetse n'ubumwe bwa Buraya buvuga bati hariho improvement yabaye haba mu by'agateka kazina muntu umutekano n'ibindi amasanction yarahagaze kuri ivyo bya ntuzenya bya violation des droits de l'homme bagatenda bakavuga bati harabaye ntuzenya amélioration il faut yuko tubavana kw'ibihano numva yuko nabo barundi muri sanze nta kindi bari basigaye bogira ko bari bakwiye yuko bakagira ntuzenya bakaza tukubaka igihugu bakinjira mu murongo Burundi bakinjira mu murongo ari akantu nagira ndababaze gusa ko mu guheraheza kabaye muri ndwi heze umugwi Uburundi buri mu bihugu bike nka bitatu canke bine bifise Commission Nationale de Droits de l'Homme ku
bose barabitinya. Ico ni ikintu Burundi bwa ils ont bravé, ils ont été courageux kubikora. So Burundi mu bihugu bike bifise commission nkazirya, commission nationale des droits de l'homme. Iyo commission rero iheruka gutanga raporo muri parlement mu ndwi iheze. Baratanze baravuze ko n'agataka kazina mu kameze mu Burundi, bamwe barashimye abandi ntibashimye. Ku bwawe iyo raporo ivuga kwiko urabona ko yahengamye canke urabona ko hariho coincidence n'inama iri kirabera i Burayi, ubivuga kwiko ubibona gute ko mu bikurikiranira hafi? Mesaje ujya nama narayikurikiranye zenya abategetsi batandukanye bavuze yuko iri deséquilibre, ariko ntuzenya iyo deséquilibre nyene bavuga musanze nko muri nape Burundi ahantu tubona amakenga ni kujya kuntu batanga raporo ugasanga bakoresheje ntuzenya denos anonyme, kandi bashatse kuvuga bati naka yararenganye mu buryo n'ubu bakavugira muri rusange ukacumengo igihugu cose muri rusange amadosiye yose akorwa muri ubwo buryo. Twari dukeneye yuko mu bisanze amakenga twe tubonamwo nka Renate Burundi nk'ishirahamwe riri mu baharanira agateka kazina muntu, dusaba yuko umugwi CNDH wora mu gihe uri muratanga raporo ukagira ntuze ugatanga ntuzaraporo iri detaye nimba muri ntuzenya prison centrale yo ya Mpimba, nimba ari abantu batsinze imanza hama ntibarekugwa, bateza kuvuga bati abantu abanaba amazina ya naya baratsinze urubanza ntibarekugwa, barejejwe na ntuzenya n'inzego z'ubutungane ariko ntibarekugwa. Bako cavuga bati ngo ari abantu bezwa bakaca bagumizwa mu ntuzenya mu bushongo, abandi nabo ugasanga amadosiye yabo bahawe intuze kigongwe n'umukuru w'igihugu ugasanga bamaze yo umwaka batararekugwa. Nibaza yuko ivyo inzego z'igihugu zateza kuraba zikarabaho bipfira kugira n'utwo tuntu dugenda duhaze cyane nk'abo bantu batsinda imanza ntibarekugwe, abandi bahabwa irigongwe ntibarekugwe, kugira bize biragenda neza. Bavuze bati umuntu aratsinze acatera ariko ubwo nyene nibaza yuko ari iyo nzira nziza. Murakoze mushinga raide aho kuri ico kiganiro muduhaye, muradukebuye mwatubwiye ibintu byinshi, twamenye ibintu byinshi. Reka tubashimire ku mwanya wanyu mwafashe kuri no munsi, twizere ko tuzobandanya kuri ibiganiro cyane tuganire ku musaruro w'urugendo rw'umukuru w'igihugu yazanye muri rya rugendo yagize mu Bubiligi. Tuzobigira peut-être mu minsi iza, ndibaza ko tubatumira ko muzotwitaba. Tuzitaba cyane nta ngorane kabisa. Murakoze cyane, muhezagirwe, mugire umunsi mwiza abanywanyi mwese, murakoze. Mbewe ni wifuza kuba uri muri rya mubonano n'umukuru w'igihugu nawe ngo baguhereza agacupa? naza yuko agacupa bompa nuko bodufasha abantu baba bagize ntuzenya barekuwe na ntuzenya n'ikibango cy'umukuru w'igihugu canke abandi nabo bakaba begejwe bakaza barabarekura muri uwo mwanya itegeko risohotse batera bavaye kugira haboneke idosiye nkeya ziba ziri mu ntuza z'abantu bidogera inzego z'ubutungane. Ako gacupa kuri twebwe muri natwe Burundi ko bagakwiye. Murakoze igisabo cyanyu cyashize, murakoze meza soko ry'amahoro rakaramba urindanga zo gusasira ruvuzo Burundi morotse birenze Burundi usa n'izuba rizerutse Burundi ekusana yo kwiteke Burundi zo gusasira